kubera imbabazi zayo yongera ibasha mu bwenge bwo gutegera uburyo ngo bubahurukiza niko bibafasha gutegera ibikomeza ukwemera kwanyu yongera ibahagarikire mu bikorwa vyeranda nimutezuke yerekeze kwa mayira yacu yose yongera ibereka inzira y'amahoro n'urukundo Imana rugira byose Data na Mwana na Mutima Mweranda nibahezagire Umukama Yezu yaratoye mu bigishwa biwe 12
abaha ubutumwa nk'uko tubyumvise muri iyi nkuru nziza. Mbere mu nyuma arabarungika ari babiri babiri, abaha ububasha bwo gukiza indwara no kwirukanya amashetani. Mu nyuma yatoye 72 ngo bagende imbere yiwe babwira abantu yuko ubwami bw'Imana buri hafi. Mbere mu nyuma yarababwiye ati ivyimburwa ni vyinshi, yamara abakozi ni bake. Sabe rero nyene umurima arungike abakozi mu murima wiwe. Uwo Mukama Yezu niwe igihe kigeze yarungitse ba batumwa biwe ngo bakwire isi yose, bamenyeshe inkuru nziza zina kiremwa cyose. Bavukanyi, umurima w'Umukama uragutse. Kukugarukira iyi isi igera kandi igashika aho hose hari umuntu Imana ishaka gushikiriza urukiza rwiwe. Iyo Mana niyo yonyene ishobora kwitorera abatumwa irungika mu murima wayo. Iyo Mana ikabatora iciye mu muryango w'igisabisho. Sabe nyene umurima arungike abakozi mu murima wiwe. Kukabanga ko Umukama niwe yitorera. Yarabwiye abigishwa be ati simwe mwantoye, nije naratoye. Ndarashinga kugenda ngo mwami icamwa, kandi icamwa gihoraho. Ekleziya kuva mu ntango yamye isaba kandi iremesha abo Imana ihamagara ngo ibatume mu murima wayo. Ni no muri iyo ntumbero amaseminari yashinzwe kugira ngo urwaruka rwiyumva mu muhamagaro w'ubusaserdoti ruronke ikibanza, umwanya n'igihe byo gukomeza no kwitegurira neza iryo banga. Turakenguruka rero Musenyeri Juliano Gorgi yashinze ino seminari kugira ngo itegurire Ekleziya y'u Burundi abapatiri b'imvukira, kuko muri ico gihe hari abasaserdoti ba misionari baza bava mu yandi makungu. Mbere bamwe bari bacibaza yuko bitoroshe kuronka abasaserdoti b'Abarundi. Ariko rero mwibuke ko mu mwaka uheze twahimbaje yubile y'imyaka 100 abasaserdoti ba mbere b'Abarundi batiwe muri iryo banga ngaha nyene ku musozi wa Mugera.
kuva icyo gihe abasaserdoti bagiye bariyongera ku mwaka ari naho dukengurukira rero abamisiyonari ba Afurika, abapatiri bera batanguje iyi seminari kandi bakayirongora imyaka itari mike. Muri aba basaserdoti bakikije altari harimo abatari bake barerewe ngaha, mbere abatiwe bararenga 440. Gutyo baratera iteka iyi seminari mu kurangura no mu kugendera indero yabahaye ibategura ngo babe abatumwa b'Umukama. Baseminari ba yubile y'imyaka 100 y'iyi seminari, mumenye ko muri mu makanda ya bakuru banyu, kuko n'uyu munsi nyene Umukama ashishikara guhamagara ijwi ryiwe n'ubu nyene rirabashikira, rigashikira imitima yanyu. Nimuyikomantaze. Umukama arabaraba kumwe yaraba wa musore wo mu Nkuru Nziza akumva arabakunze. Nimumuhisha amaso, mumukundire, abihweze neza, abereke icyo bashakako. Nemere gushira ibirenge byanyu mu byiwe, kumwe yatora namwe 12 kugira ngo bagumane nawe mu gacerere k'umutima, mu gisabisho cya misi yose, mumurikiwe n'ijambo ry'Imana, mugakomezwa n'ivyigwa hamwe n'indero muronga, muyoboke iryo jwi ry'Umukama, mumenye ico muri n'ico mwitegurira, mukundire Yesu Kristo yishushanye mu mitima yanyu, niho muzogira umutima usa n'uwiwe, mukagamburuka ubutumwa azobaha muri ubu Burundi bw'iki gihe, eka mbere abishatse no ku isi yose. N'uyu munsi abakeneye ijambo ry'Imana ngaha mu Burundi no ku isi ni benshi. Abanyotewe amahoro, abanyotewe ukuri, abanyotewe gusubiza hamwe, abanyotewe Imana, barabarindiriye. Hari urwaruka rukeneye kuremeshwa no guherekezwa mu buzima bwabo, kuko rugenda rubangamirwa n'ingeso mbi, rugatwarwa n'ibiyayuramutwe, rukihebura, rukarondera umuntu yorukebura akagwereka inzira ijana mu buzima. Hari abarundi benshi bakomeretse ku mutima mbere no ku mubiri kubera intambara igihugu cyacu cyaciyemo. Hari ingo zigenda zisambuka kubera
umwumvikano muke, urukundo ruke, abana bakabura ikibaraba. Abo bose ni intama zijonjogoye, ni intama zikeneye abungere, bava bakazegeranya kandi bakazibwira yuko ubwami bw'Imana bwabegereye, ko bashobora guhinduka bakabwinjiramwo, bakaronka ya mahoro bifuza. Baseminari, ubwo nibwo butumwa bwo kwitegurira kuva ubu. Ubusaserdoti sakazi, ari nacyo gituma igikorwa cyanyu cya mbere ni ukuba hafi ya Yezu, mukamwiyegereza, akabiyegereza, mukaba abakunzi biwe. Ni nako Yezu imbere y'uko arungika ba batumwa yabagize umugwi ngo bagumane nawe, bamane nawe. Niyo namwe rero muzoshobora kumubera ivyabona muri iyi si y'ubu. Mwitwararike rero ubuzima bw'imitima yanyu mu kwama muhimbaza Ukaristiya n'ukwemera gushitse. Mukomeze igisabisho kibaha kuganira n'Imana, mukomeze kuzirikana ijambo ry'Imana, mutibagiye guhabwa kenshi isakramento ry'ikigongwe. Mbere mwishikane no ku muvyeyi wacu Bikira Mariya yareze Yezu umusaserdoti mukuru, ngo namwe abaherekeze mu rugendo rwanyu rubaganisha kw'ibanga ry'ubusaserdoti. Namwe basaserdoti bihereye Imana, muryango w'abakristo, twese Umukama aradusaba ngo twame tumutura igisabisho abone kurungika abatumwa mu murima wiwe. Turazi ko ubutumwa bwo kumenyesha Imana bwega uwubatijwe wese, bukega umuryango wose w'abakristo. Tuzi neza yuko ufise uruhara mu kuremesha itorwa ry'abasaserdoti n'iry'abihereye Imana. Aba baseminari bava mu ngo zanyu, mu mibano yanyu, mu maparuwase yanyu. Ari nacyo gituma mwoheza mukabaherekeza n'igisabisho cyanyu, mukabashigikira kugira ngo bashishikare gutohoza ijwi ry'Umukama ribahamagara kandi baryitabane umutima ugororotse. Abavyeyi mushigikira abana
murungika muri iyi seminari baje mu kiruhuko musangire igisabisho mubahe impanuro nziza ntihagire uwabera intambamyi mu muhamagaro wabo. Barezi b'iyi seminari mube hafi abaseminari mubabere akarorero keza, ka karorero ka Yezu Kristu umwungere mwiza amenya intama ziwe imwe yose akayimenya kandi akayihamagara mu izina ryayo. Muryango w'abakristu mukomeze kuremesha itorwa mu ngo zanyu, mu mashuri yacu, kandi mushigikire n'iyi seminari muri za ntererano dusanzwe tubasaba kugira ngo zunganire mu butumwa bwayo. Umweranda Papa Yohani Paul wa kabiri niwe yavuze ati umuryango w'abakristu wibaruka abasaserdoti uratungisha ekleziya, ariko umuryango w'abakristu utibaruka abasaserdoti urakenesha ekleziya. None bakristu nidukeneshe ekleziya umuvyeyi wacu kandi ari yiturera ikatugaburira ivyiza vy'Imana bica muri rya jambo ryayo na ya masakramentu dushikirizwa n'abasaserdoti. Ingo zanyu rero zame zishira hamwe mu gusaba no mu gushigikira iyi seminari, urwaruka rwacu ruri muri yo rwiteguriye neza ko abatumwa b'umukama bagenda gusasagaza ubwami bw'Imana ngaha iwacu mu Burundi, eka mbere no ku isi yose. Muri aka kanyamuneza rero ko gusozera iyi yubire y'iyi seminari yacu, imyaka 100 iheze yugurira imiryango yayo, urwaruka rw'abaseminari ba mbere n'akaryo ko gukenguruka nk'uko twavyumvise mu gisomwa ca mbere, dukenguruka ivyiza Imana yatugiriye muri ekleziya yacu, muri iyi seminari, muri iyi myaka 100. Kuko mu ntango harabagira ngo n'indoto ngo ntiharagera kw'abarundi abana b'abarundi boba abasaserdoti, ariko abakekereza bagondojwe no kubona Musenyeri Liliane Gorju yubika ibiganza ku basaserdoti ba mbere ku itariki 19 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'1919. Harabambajije bati mbega none mu Burundi mwaronse abapatiri ata seminari muraronka? Ego cyane, kuko abasaserdoti ba mbere
bakurikiranye ivyigwa vyabo hariya Ushirombo muri Tanzania n'i Kabgayi mu Rwanda. Bivuga ko kugura iseminari ngaha mu Burundi, ngaha Mugera, yari intambwe ihambaye muri ekleziya yacu. Uretse ko yapfunyirije urugendo abana barinda kwambuka, yarafashije ngo abana b'Abarundi bava imuyaga, ibuhonga, Kanyinya na Rugari bahurira ngaha mw'iseminari y'Imugera ngo basangire ubuzima n'ivyigwa mw'irerero rimwe, bibafasha kwitegurira ibanga ry'ubusaserdoti. Ntivyatevye kuko mu mwaka w'1940 kw'itariki 26 z'ukwezi kw'indwi, imfura za mbere z'iyi seminari zaratiwe mw'ibanga ry'ubusaserdoti, bagenda bariyongera uko imyaka yagiye irakurikirana. N'ubu rero iyi seminari iracarera kandi iramura. Dukengurukire Umukama yayiduhaye aciye ku batumwa biwe ngo ashishikare ayifasha kurangura ubutumwa bwayo. Umuryango mweranda w'i Nazareti waragije iyi seminari, ushishikara uyiherekeza, uyikingira, kugira ngo abari muri yo bagire umuryango ukora ukarinahaza Imana, ngo haboneke muri ekleziya abatumwa benshi beranda. Amen.